ndisiko Jay-Z cyangwa Chris Brown cyangwa ba DJ Khaled n'abandi bazo ariko barandondera bama amafaranga tukurane collabo bo featuring je wapana je featuring ibo oya bo featuring je amadiri ku madiri da city sinagomba sinashaka Babylon wo with applause to the top ku madiri ku my best nani go Miro TV ya mfumbu ya ntabishaka bro sana izo dem miliyo zanje ku rutani kuri mitani nta mitani ku matani bro sinagomba cyama plan ku ma front flow tukagerageza tugahanura abantu batarabimenya ukaraba neza amakwirinda gukorora mu bantu just tukagerageza ukabinyegeza just ibintu nk'ivyo amaze boutique abantu bama boutique kenshi babazi abantu baba muri quartier kubera araza kubasaba ideni boss salam wari hanze man anyara ndagisabye ndabumena wonko kana bora je ndene umwe muza kusanga ata no batubye yuko uri ngaha je nta muntu urandanye program je ndabumena no ndabumena kumena gaze kwa je twanye program je twanye program tutanye program gama je mbona ni umuntu asarishije vraiment style ni yavyanye sasa je si umuntu hana tutanganye program abo naka mana kiganiro duha dushaka interview minota mike yugusa Chris akisema program sakese Mungu wangu uduchanga hapa Chris kugira tuvugana 2 millions francs bro ukongole 2 millions francs oh la la abakapere mugangaza yuko je ndovuga Imana ishimwe anyinyi kiganiro je umukozi wo kwa muvyima n'abandi bandi jina hali n'amafaranga yeah of course imiliyoni zibiri kugira ukwandika ikiganiro na Miro TV 257 of course oh la la tuno iterambere rya hip hop Bel Chris atubwiye yuko 2 millions kugira ngo aduhe ikiganiro aho ni fresh abera neza umudemo kuri kamera hari kuko mari ndabona urutima ruguma rutera no kuri waduteye ubwo Sara mari ni bibi kumenye murapere rero twemera Bel Chris jamani none kumenga ubu kugenda gamani nubaterecerere bo bashaka kwamurarira bame bumva yerere bazogira ibyago vuba bareke ya nkuni ntayi bomeke amadiri ku madiri da city sinagomba sinashaka Babylon wo with applause to the top ku madiri ku my best nani go Miro TV ya mfumbu ya ntabishaka bro sana izo dem miliyo zanje ku rutani kuri mitani nta mitani ku matani bro sinagomba cyama plan ku my front flow hano teche ndaguma nduza flow aba Babylon baravuga Bel Chris on the microphone and turn this festival my bro yeah man Jenyo yuko
wewe uza kunyica nukuri uza kunyica ko sindakorohereza bro. Yeah, yes, yes, yeah. Yeah. First rapper Daba 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 izo ziri mu maraso ntucubaha abagenzi umuryango nyoko canke so wamuraza kona mu makona n'ibigabo bikona mubonana murarana mu birabo skuruka mu karo tuprofite vye bikita kwita market ufite inyota itakita mbiza kwitukuza bituma benshi muta kuza kwicuruza gusa mpuza pfuma basi bitunyegesa ubu sambanyi wamukora aba fukanyi basemerera mu jamana kumahe ra ukandura vyabigwa ra infection muje ra nibisokorokera umva iyo nzira gutwara mwumva kutavyumva numva uri numva mvuga umva utanyumva ko kwismamu nukuvemo vemo gira ico isemo wirukana ibikuri nko bikuvemo ivyo bitemo noma First rapper anshuti mugenzi uri kurakurikirana Mirror TV 257 nibaza yuko mbega first rapper uraza kugira comment ngaho utubwire mbega wibonye gute uyu mujama yita first rapper mbega birakwiye koko cyane ntibikwiye umujama mukanyosha Bell Chris first rapper in the world mana yanje we Bell Chris ugiye gukora iki none akubwiye coronavirus covid navuze ati bon n'abantu bakomakomera bikwira bananira gukora ubutegetsi iki niki urabona ko biragoye sana ariko nibaza ko ni gusenga nibaza ko kuri ni gusenga hama tukagerageza tugahanura abantu batarabimenya ukaraba neza hama kwirinda gukorora mu bantu just tukagerageza ukabinyegeza just ibintu nk'ivyo kugira wewe ufise ubushobozi bwo kwishira mu bantu gute mukunda bivuze hari abantu bavyumvise batari babizi canke abandi bahora bamaze kuvyumva ariko ugasanga barabinegrija just wumve ko bategezwa kubikurikiza kugira coronavirus ntitugire ikibazo majambo make umuraperi w'umurundi atanga message ishika kure canke message novuga ko iri loin just itanga bake muri make isi yose kayumvi kajugumira ko uri best rapper of course pourquoi pas birakunda byose hama Bell Chris n'umurape afise vision yo gushika kure ataja mu muziki kwera kundwe n'abakobwa no ahubwo atange message canke akiza abantu bamwe bamwe kabisa ukiza abantu bamwe bamwe bakize ngaha rero gira ngo twangurire Bell Chris ndagucane hama nawe usubize duheze tuvugane naje ndashoboye man twagiye sasa yo Zay GG uravyumva kuri on the market yuko wewe utopima rap burofa make bayisiga ubuhoma singomba sishaka ka USA ndafunika tamba nzenze next level kuri Kristo kumuvuga ubuzeze gerageza awuciye hose werekane kufise umutima mwiza atari nzigo zishaka kukubona kukuntera ibichef cause Babylon kuli zigo FFFF ndacyumvika Chris akaze nka giraffe ubonye isani nziza za Santiago ntutinye kuvuga ko ari zigo F nigo hip hop y'uburake igenda ado urusoro na grenade ndabahaye agakado noma aduhaye agakado k'urusoro na grenade anyera ntuce wiruka ndabona yuko bwa bwakwishe ariko mesha uzami je nyoza yuko muri ko muraraba muraza guca urubanza mwebwe nyene yatubwiye yuko tukiza Bell Chris yatubwiye yuko ntashobora kuduha ikiganiro ngo duhe ijambo na rimwe ngo tutamuhaye 2 million ariko Bell Chris uri kuraraba yashu je ndiko ndabira gute no cyanda guha 2 million gamana utegeza kuyama kwera ko nabandi barora yama nta kindi twifuza atari uko hip hop yo mu Burundi itera imbere Bell Chris nimba atari banga umuntu ufise akwespira kuri iyi si nzima ya rurema yo barinde man Eminem mu Burundi Fabilove kabisa mu Burundi Fabilove akajambo kamwe kuri Fabilove Fabilove n'umuraperi nemera sana nkunda sana nubaha sana nawe narabizi mu Big Brother kandi baza ko no muraperi novuga ko mu Burundi je nkuririsha nkavuga ati uyu no muraperi novuga ko no hidarapo kabisa ubwanje avuga ati
respect my big bro, much respect. Nibaza ko ivyo ntawe utabizi ko Fabio Varo muraperi wa mbere mu Burundi. Kweli. Yeah. Hip hop ndundi uri kuraraba hip hop yo mu Burundi ahantu igeze imbere y'abantu kwisi yose ntihashimishije kandi abahape b'abarundi mushoboye. Akajambo wobwira abantu vyega na cyane cyane aba promoteur ibinyamakuru bitandukanye n'abahape ubwanyu. Ubutumwa wobarungikira n'ubwahe kuri Mirror Team 257. Uncle Somodo nibaza ko igituma rap idatera imbere byame nambere abarundi bakunda hip hop sana kandi abarundi hip hop barimwe sema tuba buri muntu wo kwibakundisha siko rero aba promoter babitahura barahari n'abatabitahura barahari siko hari abantu usanga ari kunani ku machine we canke ari karavuza usanga ashaka kuvuza indembo za hip hop stand siko ugasanga za R&B n'izine canke start canke zitanu nyene bikanganya sivyo abo rero barabitahura hari undi muntu ushobora gusanga avuza indirimbo 100 ijana nk'indirimbo ijana ugasanga harimo hip hop imwe canke ntayirina siko akemera kuvuza abanyamahanga za R&B hariho abaraperi b'abarundi sivyo rero abantu bose babitahura babona kumenya n'umudiho w'ikivoyo canke n'umudiho or n'umudiho uryoshye canke n'umudiho utanga message mu mwanya muto kandi ukavuga ibintu byinshi siko rero nibaza ko aba promoter batabitahura bashobora kubitahura bakatuvuza natwe kuko turatanga message kandi n'umudiho nk'uwundi nta gukumira umudiho kanaka kuko twaje tuwusanga hasi twawukreye deje n'abawukreye kandi USA urakundwa sana fore ko barabira na USA bakabona ati USA hip hop ikundwa gute nimba USA hip hop ari abavayo canke idakundwa nonga bazoyanke muga bakaba bazi ko USA ikundwa iyo yajiva baza banaha bavuze ati tubavuze tugira uko tugira kugira batera imbere nawe uri kurara no muri ibi bihugu dusangiye akarere za Kenya mu Rwanda Tanzania hehe abahapere benshi usanga umuhapere aragura urupanga akagura umuduga mu muziki wa hip hop we winzira uzocamwe kugira nawe ugere kuri iyo level aho babona Bel Chris yubatse inzu nziza mu Kanyosha yaguze cyane no muri Ronkero mu Kigobe afise hama nziza giramwo yakuye muri hip hop inzira ubona ishoboka wocamwe ni yahe man abo nakubwiye je ndakora ama concert kandi baramemba siko natwe ko dufata kwa 2 million of course rero amafaranga yose nayegeranya hama nkakora izindi project nubwo nokora project za music nkakora n'izindi project ziri out ya music siko za music zashobora kwanka cyane zikagenda slow ziri out ya music zikamfasha amafaranga hama nkashobora gushika kuvyo nipfuza yo Bel Chris turabizi sindavyorosha man GG first rapper in the world I said stop reka gukunda izo mani ba top ntubiciro ry'umugani mwamana nibi boss mukanwa na amadozi hari hose bose kumva ukagenda uramedita buronse y'amavuta bwaca sidika gufata bakakwa nka mukota wigiseke bakuyoza umwavu mishi nzehande buskaye kumbavu suko warukwiye kubikora kuko amahera arakera usigaye ku magufa kwera mind z'uburofu wo gukunda naho yopfa kuko yobashaka kuva Bel Chris shaka usanga nishaka uzoshika kuvyo ushaka tuendelee ama tusiendelee tuendelee ama tusiendelee Yo, I'm a festi rapper from Kesha Babylon hose naje kubanesha on kono ogo priest nego nacho gumugara kandi uryama kuki bago nita festi uja biti festi Babylon Lucy I say kuri mitani my bro fugadani lego yama Bel Chris ichirore chiwawe turi Mirror TV 257 ichirore cha Bel Chris nda precisa nko mu mwaka umwe basi ichirore chiwawe imbere yawe your vision uyibona gute umwaka umwe ndisiko Jay-Z cyangwa Chris Brown cyangwa ba DJ Khaled n'abandi bazo ariko barandondera bampa amafaranga tukurane collab bo featuring je wapana je featuring ibo oya bo featuring je wow indoto ya bye Imana kandi ihezagire your vision ivyo uri kurabona meshazami umuntu wese ariyumvira mu buzima aragira vision mu buzima akavuga ati jewe Imana niyampa niyanyogera iminsi yo kubaho jewe vision yiwanje niyi Bel Chris umuhapera w'umurundi akiri muto cyane a 17 ans un rappeur de 17 ans akubwira ati mu mwaka umwe gusa mfise imyaka 18 je mu mwaka uza Chris Brown azondondera DJ Khaled azondondera aba Jay-Z bazomurondera akugira ngo bamuha amafaranga bakorane collabo niyoze yuko akona kabanga nta muntu wobwira ingene uzobicisha mu oya inzira bizocamo nta numwe yoyimenya ushaka banyibega man Bel Chris mu kudusezera twebwe hari ukuntu nyene babikora cyo byumva nyene iyi ni baye
muri iki kiganiro na Mirror TV 257 gira Aniela akajambo kamwe mu gusezera kugira bikore neza yamabikora yo no masana mani mugana je ujarigizo ndone ndiko ndabiraba. Okay, twagiye Belle Chris Yeah, fata umurofa, fata umubabi, fata umurofa, fata pufu, fata umunani, shirako kimwe basi vuga nef. Umwami wa hip hop ni wonita kwari shefu, uwa mbere urukundo, uwa kabiri zigo F. Dirimbo muri yeah. Akajambo kamwe ku mudema atovye sana man, camera woman si cameraman. Ebana uvuga ati ebana thanks sana kuba waje, ndabona arabere wameze fresh. Kandi nico cyatumye tubabarira kweri uko ndabona wari guhava tugirira nabi. Ariko ndamushaka ndaki. Urifatishije? Nifatishe gute? Mugabo heruka kumukurisana uko yitwa bacemwe ngira nturaronka utabacamwo. Yari Ani 257 Aniela numudema tovye sana kuri kamera Michelle Zami. Tugushimire cyane Belle Chris, Imana ibandanye hezagira ibikorwa vyawe bishire mu kuboko kwayo. Nibaze yuko vuba cyane tuzumvaga kurukeza n'umwaka utarashika. Chris Brown ariko arerekeza mu Burundi arondera first rap in the world. Belle Chris umwana kiri muto cyane. Man big up sana. Yebana thanks sana hama mbwira abafana n'abatara abafana bagende kuri YouTube. Bagire subscribe canke s'abonner hama bagire bashire ko like canke dislike kuko byose barabirekuriwe. Ukuri iki kiganiro twakoranye. Cause hama channel igene fresh Mirror TV 257. Mirror TV 257. Yeah. Big up sana bro. Ebana full thanks my big bro. Vuba cyane ariko turakurondera hari challenge iri kirasikira mu gihugu niyoze yuko nawe uzobamo. Papa merci. Tuzaba duca menshi. Tuzobivugana ntaso. Papa sha bro. Merci beaucoup inshuti bagenzi bakunzi ba Mirror TV 257. Turabakunda cyane abakunzi ba hip hop yo mu Burundi. Nta kindi twifuza atari uko umuhapere w'umurundi abarurangiranwa mpuzamakungu amere nk'abandi. Turakeneye amahama menshi yaba Belle Chris ba Fabulous ba B-Face ba Team ba yo benshi bakuye muri hip hop yo mu Burundi. Abarundi respect to you, murakunda hip hop akazina kiwacu ko kuyibakundisha. Turabakunda cyane ni Mirror TV 257 jewe na Rijado Trip. I love you.